Hello, ni Juifu. Nizere ko umeze neza mugenzi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bimenyetso indwi bigaragaza yuko umuntu agifise ibikomere vyo mu rukundo canke ibikomere yatewe n'urukundo. Iki kintu abantu benshi twama tucihendako, iki kintu abantu benshi twama tugifata nk'aho umenga n'ikintu gisanzwe, ariko mu buzima umuntu agira ibikomere kandi ibikomere yatewe n'urukundo. Ugasanga turiko dufata amahitamwo tutazi ico avako, turiko dufata amahitamwo tutazi ikibituma, bamwe tukibwira ngo ni experience y'ubuzima, abandi ni experience y'urukundo, ariko ugasanga ivyo turiko turakora canke amadecision turiko turafata ku buzima bwacu tuyaterwa n'ivyo bikomere. Ibi bikomere vyo mu rukundo si ibintu bigaragara urabisha amaso, ariko kugira ngo ubone yuko umuntu afise ibikomere bibonekera mu myitwarire canke mu ngeso ziwe. Reka nkubwire ikintu kimwe mugenzi, ibikomere vy'urukundo urashobora kubiryamana ukabivyukana, ibikomere vy'urukundo urashobora kuvyisiga na makeup, ibikomere vy'urukundo ushobora kubifata na bisi, ibikomere vy'urukundo ushobora kubijana aho ariho hose, ibikomere vy'urukundo ushobora kubana navyo utabizi, ariko ukabona mu madecision ufata mu buzima bwawe hari ukuntu ufata amadecision nawe ubwawe akugaruka ukibaza impamvu, ariko ugasanga ni ivyo bikomere vy'urukundo. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ibi bimenyetso indwi. Nusanga ufise ibimenyetso ni igihe cawe co kwicara kugira ngo urabe ingene wokira ivyo bikomere. Kandi mu gihe uzoba ugifise ibikomere uzirinde ikintu kimwe, uzirinde gusubira mu rukundo, kuko uzogenda mu rukundo ugiye kwihora, usange wewe uriko urababara cane canke uriko ubabaza abandi. Abenshi bakunda kuvuga ngo umutima wakomeretse ukomeretsa undi. Rero ibi bikomere igihe ukibifise, igihe bikimeze gutya, uze wirinde kuja mu rukundo, kuko uzogenda ugira ngo ugiye kwihora usange ahubwo ni wowe uriko uribabaza birenze, kuko abenshi baca bashaka kuja mu rukundo kugira ngo bemeze aba ex babo bari basanzwe bari kumwe, bavuga ati warampevye ca ndonka uwundi, ariko ugasanga ntiyabigiyemo kugira ngo aryoherwe n'urukundo, ahubwo yabigiyemo kugira ngo agende guhana ex wiwe, ariko gasange ex wiwe ntaco bimubwiye, asange niwe ariko aribabaza kandi ariko yibabariza ubusa. Usange hagarutse ca kindi kivuga ngo nta rukundo rugihari, canke usange hagarutse ca kindi kivuga ngo abahungu bose ni bamwe canke abakobwa bose ni bamwe, nta rukundo rugihari, bivanye nuko wajanye ibikomere ku wundi muntu atabiguteye, ujana ibikomere aho utakomerekeye. Ikaze kuri Juifu. Nimba wemeranya nanje udusigire like, utwandikire no muri commentaire. Reka dutangure n'ikintu ca mbere. Ikimenyetso ca mbere kigaragaza yuko ugifise ibikomere vyo mu rukundo ni ukuguma wiyumvira uwo mwahoranye canke uwo mwakundanye canke uwo ex wawe. Ugasanga mwaratandukanye ariko buri gihe uramwiyumvira, buri gihe wama ugenda kuraba ku marezo sosiyo canke ku mbuga akoresha, ugenda kuraba ivyo yapostinze, buri gihe uguma ubariza amakuru yiwe ushaka kumenya ingene abayeho, ushaka kumenya uko yitwara canke uko ameze ubu muri ubu buzima. Iki ni ikimenyetso ca mbere kikwerekana yuko ufise igikomere, umuntu yaguteye igikomere kandi kitarakira, kuko uracashaka kumenya amakuru yiwe, kandi buri gihe umenya amakuru yiwe birakubabaza cane, ukavuga ati jewe kubera iki ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Niki ni ikimenyetso ca mbere cerekana yuko wewe muntu ugifise igikomere kandi ukwiye kwirinda kuja mu rukundo n'uwundi muntu, kuko niyo wagenda mu rukundo n'uwundi muntu ukiciyumvira ex wawe, nta mahoro nta munezero uzigera ugira mu rukundo rwawe, kuko ibintu vyose uzogenda uraba ubipima, uyu muntu duhuye na ex wanje bitandukaniye, usange uri muri comparaison, nturi mu rukundo, nubwo umugereranya ibintu gusa. Ikimenyetso ca kabiri cerekana ko gifise ibikomere vyo mu rukundo ni ca gihe udashaka kwitandukanya n'ibihe mwagiranye n'uwo muntu wawe. Ni ukuvuga ngo ca gihe udashaka kwitandukanya n'amasouvenir, ukabona hari ivyo yaguhaye cangwa hari ibihe mwagiranye, ukaguma uvyiyumvira ko kurusha ibindi bintu vyose. Ugasanga wama wiyumvira aho mwasohokeye, wama wiyumvira aho mwajanye, wama wiyumvira ivyo mwakoze, wama wiyumvira ivyo yaguhaye, ugasanga ubwenge bwawe canke ivyiyumviro vyawe biri muri ivyo bintu, ha kwiyumvisha yuko ushobora kuba hari ibindi vyiza biri imbere yawe, ariko ukabona umenga ivyo mwakoranye canke ibihe mwabanyemwo nivyo
vyiza canke nivyo byiza wagize ubona ko ata bindi bihe uzogira mu buzima bwawe. Iki ni ikimenyetso cerekana yuko ugifise ibikomere vyo mu rukundo kandi udakwiye kwiteza uwundi muntu uwo ari we wese ngo muje gukundana kugira ngo akunezereze nk'uko uwo muntu wawe yakunejereje ubwa mbere, kubera ko uzoguma ubona umenga hari ibituzuye canke uzoguma ubona umenga hari ukuntu bitameze neza, kubera ko mu mutima wawe nturakira no mu mutwe wawe ntibiramera neza. Ikimenyetso ca gatatu cerekana yuko ugifise ibikomere vyo mu rukundo ni ukugira amashavu yaha n'aha. Ni ukuvuga ngo abantu bose baciye imbere yawe uguma ubona umenga bagukoshereje, cane cane iyo bazanye amadeba y'urukundo, cane cane iyo umugenzi wawe akubwiye ati jewe na sheri wanje twasohokeye ngaha, uca wumva inzigo canke uca wumva umenga nyene hari ukuntu utameze neza, ugasanga abantu bose uriko urabashavurira kandi atari bo bagukoshereje, ugatangura gufatira abantu bose mu kivumu ukavuga ati abahungu sha ndabazi canke abakobwa ndabazi, ariko ugasanga ni igikomere ufise watewe n'uwundi muntu mugabo amakosa uriko uyashira ku bandi. Rero nubona iki kimenyetso kuri wewe ukabona ufise amashavu adafise aho avuye, umugenzi wawe araje arakuganirije ingene aryohewe mu rukundo n'umukunzi wiwe, wewe ukaca wumva urashavuye canke ukumva izo nkuru ntushaka kuzumva, uzomenye yuko ugifise igikomere co mu rukundo, kuko uzosanga uvuga ngo sha ngo we niwe wivugire ngo urahaze, ngo aho nuko uhaze, canke umuntu aje arakubwira ati je sheri wanje ntaramvugisha, aca akubwira ati sha we ntushonje kabisa, we ntushonje, yaba ushonje ivyo ntiwari kuvyumvira. Iki ni ikimenyetso cerekana yuko ugifise igikomere co mu rukundo kandi udakwiye kuja mu rundi rukundo utarakira. Ikimenyetso ca kane kikwereka yuko ugifise ibikomere mu rukundo ni kutizera abandi bantu canke kudaha icizere abandi, ugasanga abantu bose ubafata co kimwe, n'umuntu yoza kukubwira ati ndagukunda canke n'umuntu yoza kukubwira ati bimeze uku, ugasanga nta cizere na kimwe ugifitiye umuntu wese aha kw'isi. Abantu bose ugatangura kubakemanga, abantu bose ugatangura kubafata kumwe, abantu bose ugatangura kubakrasa mu ruhande rumwe. Oroke abantu turatandukanye, abantu dufise intumbero zimwe mu buzima. Rero niwibona utanguye gukeka abantu, ugasanga n'uwundi muntu araje aragusavye ko mukundana mugabo ukagenda nyene kubera kujayo gusa mugabo utamwizera, ibi ni ibintu vyerekana yuko wagize igikomere mu rukundo. N'ubu ushobora kuba uri kumviza ikiganiro uri mu rukundo mugabo umuntu muri kumwe utamwizera, iki ni igikomere ufise kitarakira gituma utizera uwo muntu. Rero niwabona ufise iki kintu co kutizera umuntu mukundana kandi vyitwa ngo murakundanye, umenye yuko hari igikomere wagize kitarakira mu buzima bwawe. Ikimenyetso ca gatanu cerekana yuko utarakira ibikomere vy'urukundo ni ukwigereranya n'abandi. Ni ukuvuga aha ndavuga kwigereranya na couple z'abandi, ugasanga wewe waratandukanye n'umuntu wawe ariko waraba ku ruhande ukabona hari undi muntu urusha ubwiza, afise umukunzi baryoherwanye canke bameraniye neza. Ivyo bintu bikakubuza amahoro, ivyo bintu ukavyiyumvirako cane, ugatangura kuvuga ati jewe kubera iki nanje bitakunze kandi jewe nari mwiza gusumba n'uriya, cangwe kubera iki nyene. Ugasanga mu buzima bwawe ubayeho wigereranya n'abandi bantu bari mu rukundo canke ugereranya n'ayandi makorasiyo y'abandi bantu, ugashaka kugereranya na korasiyo wabayemwo canke n'ivyo wari urimo ico gihe. Ibi ni ibintu vyerekana yuko ugifise igikomere. Ibi bintu niwaguma ubikora canke ibimenyetso bibaye vyinshi bikaba birebire, ushobora no kugwara agahinda ukaja muri depression, kubera ko nta solution utora mw'ibi bintu uretse ko bikuzanira agahinda. Ikindi kimenyetso cerekana ko ugifise ibikomere ca gatandatu, ibikomere watewe n'urukundo, ni ukunanirwa kuba muri kubu. Ugasanga ibintu vyawe vyose birabira muri kahise, hanyuma ibindi bintu vyawe birabira muri kazoza. Ugasanga uravuga ati jewe ubuzima nabayemwo iki n'iki, jewe wapi vyagenze nabi, hama ukavuga ati sha reka muri kazoza, ugatangura kubona ibintu vyo muri kazoza. Ntawe uhariye yuko umuntu ashobora gupanga ibintu vyo muri kazoza, mugabo barasinga ibintu vyose ubanze ubeho, ureke kuca uvuga ngo ninaronka uwundi ngo bizogenda uko, ngo ninaronka uwundi ngo uboho. Ugasanga uri muri nina bikakunanira kubaho uyu munsi, bikakunanira kwakira uyu munsi. Ibi ni ibintu bigaragaza yuko ufise igikomere co mu rukundo, ugasanga uri kubaho muri kahise no muri kazoza, mu uyu munsi nturi kurabaho, nturi kuriyumvira ku buzima bwawe bw'uno munsi. Eske ndiko ndaca mu biki, ndiko mba mu biki, bimeze gute? Nta mwanya ufise no kwiyumvira ku buzima bwawe, uriko wiyumvira nyene gusa ivyakahise vy'inkundo na kazoza mu vy'inkundo. Ikimenyetso ca nyuma cerekana yuko ugifise igikomere ku mutima watewe n'urukundo,
ni ukwiyumvira ivyiyumviro biri negative ku muntu mwahoze mukundana canke kuri ex wawe, ugasanga ufise ivyiyumviro bibi, umwifuriza amabi gusa, umwipfuriza uguma umwidogera uvuga ngo sha ngo azobona, sha ngo icompa nanje ngo akamera gutya, icompa nanje iki. Harimwo n'abantu bumva bo kwica umuntu, urukundo iyo rwakubabaje cane haragera igihe wumva wo kwica umuntu. Rero iyo ugifise ibi vyumviro ku muntu mwakundanye, niki ni ikimenyetso kigaragaza yuko ugifise ibikomere. Rero ikintu gikwiye ni ukwirinda kuja mu rundi rukundo kugira ngo ugende gukomeretsa uwundi muntu canke ubikore kugira ngo mugiye wibaza ngo ugiye kwivura kumbe ugiye gukomerekerayo kandi birangire bibaye nabi, wowe uzokurayo n'agahinda. Rero ibi ni ibimenyetso vyerekana yuko umuntu atarakira ibikomere, naho yoba abayeho mu buzima ubona avyuka aja ku kazi ataha canke avyuka aja kw'ishure ataha, mugabo nimba ugifise ibi vyiyumviro, ibi ni ivyiyumviro bigaragaza yuko ugifise ibikomere, kandi si vyiza kuja mu rukundo n'uwundi muntu ugifise ibi vyiyumviro canke ugifise ibi bikomere bitarakira. Nimba wemeranya nanje, genda muri commentaire utwandikire canke udusigire like uvuga ati Juif, nanje ibintu ndavyemeza canke nanje izi ngeso zarambayeko canke navyibonyeko. Mwakoze kumviriza iki kiganiro, jewe wumva ni Roy Juif kuri Juif LG. Mubandanye mukora subscribe, murakoze cane.